nk'umuntu mwari nk'umuntu w'umustar acatanga nk'amahera ngahe? aya biravana hariho uguha hariho n'utaguha ari umustar azi egari turetse kuba ari umustar kuba umustar ntibimuha kuba afise amahera menshi cyo ni kimwe hari n'igihe no kuza kwimesha ngaho ataba ari uburyo bwinshi ahubwo gusa ari kugira ngo gusa nyene yiyubahe iki urumva rero wowe icyo ukora gusa uramukorera ibintu byiza utamukoreye ibintu byiza ntimusubira kuvugana hama simfatira ku idini cyane ahubwo jewe mfatira ku kuntu gusa tu umugabo aremwe umugabo aremwe gute? umugabo yaba ari umugabo w'umumizirima yaba ari n'umugabo atari umumizirima hatabayeho kwihangana guhambaye nta mugabo n'umwe yotoshwa n'umugore umwe kubera ngo aguma gusaba ibintu uri sini nibyo abakobwa bakunda amahera ndabizi ni wowe ubimbwira kuko babivuga n'abahungu burya rero abahungu babivuga ntabyo baba bazi burya abakobwa ntibakunda amahera bakunde tubwire shawo abakobwa ntibakunda amahera ahubwo muri kamere k'umukobwa uko yaremwe nimba wewe uri umugabo wiwe cyangwa uri umukunzi wiwe gutora ukamuha ni itegeko ategerezwa kugusaba n'ibintu byikora kubera yuko ari igisambo cyangwa ashaka kukwiba aragusaba ni ngombwa ibyo birikora ategerezwa kugusaba ni ngombwa atayasabye nawe none ndakwereka Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza. Mushimana nkuko natwe dushimana muri BI ni Gloire ya Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe n'umushitsi ni Abdul. Murabizi ko ntigera nicarana ngaje nyene namandi kumwe n'umuntu mba nazanye kugira ngo dushobore kuganira. Hama ndamuha ikaze Abdul abanze aturamutse hanyuma tuganire. amahoro ndabaramukije na jewe hama ni sawa ndashima Imana ndaramukije nabajya bariko baraturaba yego n'abari nyuma ya kamera urabaramukije bajya hajya naramukije bose okay uno munsi ikiganiro ni tutafanya tugira dukorane na Abdul akaba asanzwe ari umuririmbyi akaba kandi atabikoze vuba abimazemo igihe kitari gitoya imbere yuko tuvugana kuri suje y'uno munsi tubanza tuvugane kuri Abdul donc tumenyane neza uko bitekerezwa n'ijya mbere tumwakiriye kuri BI kugira ngo ashobore kwidondora neza abamwumviriza abatwumviriza kugira ngo bamumenye je nitwa Abdul hama umuririmbyi avuka mu ntara ya Bubanza niho abavyeyi banje bavuka mugabo jewe nanje navukiye hanze y'igihugu gatoyi mugabo apani buraya hirya gatoyi hirya y'Akanyaru mu Rwanda yego hama naho nakuriye nibaza ko nashitse mu Burundi ijya mbere mu 1996 hama muri 2000 ndasubira ndahava subira kugaruka muri 2008 yego umugabo yubatse urumusore ndubatse abana bangahe abana simvuga igitigiri cyabo ariko ndabafise naravyaye ariko ni benshi ni benshi donc wowe byo kubyara ku rugero naco bigutwaye nibaza yuko sinabivuga ko ikintu kinini nya kubera hariho ibyo noba ngiye kugira bitari byiza kubera uko numva jewe siko nkwiye kubwira abandi ngo abariko biyumva ariko jewe tuvuze ku bintu bijanye no kubyara ku rugero ku by'ukuri sinabyaye ku rugero ukurikiza nk'umwe inyuma y'umwaka umwe wa buronzi yundi urashobora gukurikiza mu gihe kinininya nk'abana bagakurikirana ku myaka 3 mugabo ugasanga ufise benshi donc wowe ufise benshi kandi uravyemeza
Okay, ntaco ibyo nyese no kuri Rwanda bishika ko karekare reka tubigeze ngaho kuko sico tugomba tuganire kuno munsi hanyuma ubuzima bwawe bwo kuba bwo bwana bwawe bumeze gute byagenze gute mboje urumva nakubwiye ko navukiye mu Rwanda donc uri umunyarwanda oya ndi umurundi yaba ari nko muri Amerika ubwo nari kuba ndi umunyamerika ubwo urabona muri Afrika naho ubuvukira ngaha mu Burundi ukahamara imyaka 60 uri umukongomani ubwo muri umukongomani ariko abanyamerika ngo naho uvukira mu kirere cabo uco umunyamerika ucubuwo nyene none nibo bari byiza canke twebwe nitwebwe ari byiza kugumana kabira kiwanye oya mbo bariya nivyo byiza kubera n'umunyamahanga avukiye ngaha iyo aronse uburenganzira bwo kuba uwo ngaha iterambere ry'iwiwe ryose arikorera ngaha ariko uzurabe abantu benshi baba mu bihugu byo hirya no hino ariko bazi yuko atari wabo kandi babona yuko nyene atari wabo ivyo bakora byose baguma baza bajana iwabo. Okay. Donc rero wari kurambwira ko wavukiye mu Rwanda niyo wabaye warize amashuri wayigiyeyo? Amashuri narizeyo gatoyi ndiga no ngaha mu Burundi gatoya ariko sinashoboye kubandanya Ngozi sinashoboye kubandanya no kuvuga sinagize amahirwe yo kuronka urupapuro rw'umutsindo. Wagarukiye mu kangahe? Nijyo nibanga. Okay, kubera ikintu utabandanije basa amashuri? Nuvuga yuko ubuzima ntibwanyorohereje kubera jewe nakuze ndi umwana yirera canke nkaregwa n'abandi bantu ariko atanyungu babifisemo kunshira mu ishuri. Kubera ko batandukanye n'abavyeyi none? Nibaza ko abavyeyi twatandukanye mu 1994 ari byari bihe bikomeye cyane mu Rwanda. Byari bihe bikomeye cyane bitera ingorane n'ubu nibaza yuko hariho bamwe mu bariho ico gihe kandi byitwa yuko bari bafise akantu k'ubwenge hari ibintu byinshi babonye badashobora kwibagira. Ico rero cyari gihe kibi. Donc wowe wahuye ikibazo warahuye n'intambara? Intambara yaragukoreye ko donc bituma utandukana n'abavyeyi hanyuma uzurahindura n'amashuri. Nico gihe mwaciye mutaha kuko uvuze ko mwatashe muri 96 mu Burundi mwaje mu 1996 mu Burundi. Mu Burundi nashitse mu Burundi bwa mbere n'ivyo mu 1996 ariko sinashoboye kuhamara igihe kubera nico gihe twazangaha uno ngaha ntibyari bimeze neza na cane cane nkaho twebwe papa wanje avuka Ibubanza hari intambara ico gihe byari bikaze cyane. Amatwe duca tuja kuba iwabo na mama. Mama ni mu Kayanza mugabo imiryango yiwabo yaba Ingozi. Tuja kuba mu miryango yo kwa mama kubera twashobora kuja Ibubanza ahantu basanzwe batatuzi neza kandi hakaba hari intambara. Nico kituma rero waciye n'amashuri umva waciye ahiba ko numva waciye uko amashuri nico gihe naragerageje ariko ubuzima twarimwo bwo kuba utari hafi y'umuryango kubera nico ico gihe cyose nk'abantu twari kumwe yari grand frère umwe canke babiri ariko nabone hakagera igihe nyene bakagenda mu ubundi buzima bwabo ntovugira ngaha amajewe nkaguma jenyene. Bituma rero ntaronka ubwo buryo. Urumva nibaza yuko novuga nti ubwana bwawe ntibwakoroheye? Byari bigoye cyane. Byari bigoye cyane niyo mpamvu nkunda ubunye kwicara hamwe kugira ngo je nanje abo nzobyara basi ntibazokore n'ikibazo nk'icyo wahuye nawe. Okay. Waratanguye kuririmba wambwiye guhera mu 2012? Ego umaze ibyo kuririmba navyo byaje mwo gute basi kugira ngo urumva dusimba amadetail kuko nitwo bivuga byose nibaze ngo tubiheze twava turarahana. Nuvuga ko kuririmba nabitanguye muri 2012 ariko ni ibintu
nari maranye igihe kinini nyakubera burya impano yo kuririmba ntiza umunsi umwe ntuyibona umunsi umwe biba ari ibintu bisanzwe bikurimwe ariko bikazogera igihe ukabishira n'imbere y'abantu. Novuga yuko impamvu mvuga ko natanguye muri 2012 niyo mpamvu n'ukubera ariho uwo mwaka natanguye gukoreramo indirimbo nkayisohora. Okay, ico gihe indirimbo wasohoye yitwa gute muri 2012? Yari indirimbo yitwa Amatati y'Amatongo. Kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo Amatati y'Amatongo? Muri ico gihe cari igihe gikomeye cyane ku bintu bijanye n'amatati y'amatongo. Kandi jewe ndi umuntu akunda kuvuga ibintu mbona yuko bihari, ibintu bibabaje societe iki. Hama kandi ibyo nabyo byarabaye ku muryango wiwanje. Amatati y'amatongo yaratubayeho iwacu. Barabanyaze canke namwe ntabwo biba ari ukunyaga. Ni ibintu nk'ubu papa wawe ahavuka amaze nk'imyaka 20 atahaba, agasubira kuhagaruka ntasanga ari ryatongo ryarabaye ishamba. Haba hariho abo bivukana barimye canke kavuga ati wacu hari n'igihe yoba yarapfuye bakubaka kandi baba bafise abana. Iryo tongo rero urumva riba ribafitiye akamaro. Iyo uje rero ngo uje nawe kurondera ryatongo urumva haraba akantu katari keza. Okay, urumva birasigura yuko barivuna baca bakubona nka menace nk'umwanzi wabo. Mba barashobora no kutakwivuna ariko bikababaza. Kavuga ati nk'uyu nawavuye. Donc wowe none message yari iyihe muri iyo ndirimbo Amatati y'Amatongo? Message kwari uko abarundi tutobandanya dupfa amatongo. Dukeyi dufise tubeho muri dukeyi dufise, ariko kandi nkavuga ati kuko isi ntiyaguka, mugerageze rero kwibyarira bake mushoboye kurera kugira ngo ntimuzozane amatati y'amatongo. Okay, none niba wowe iyo message barayitanze yo kuvyara bake dushoboye kurera, wowe kutagikoreye koko wumva kwisi ntago? Oya, jewe abana byanjye ndashoboye kubarera. Okay, urashobora kubarera mugabo urumva isi ntiyaguka. Urumva nibaja kurondera aho none bizoca bigenda gute? Oya, rega isi kutaguka no kubera abantu biyugaraniye ko nayo ubundi siragutse. Isi ni nini cyane. Gusa abantu twebwe twariyugaraniye ko kubera yuko Afrika ni nini. Hariho nk'ibihugu usanga gisumba Uburundi nk'inshuro 30, ariko ugasanga kibamo abantu abadashikana 1/2 c'ababa mu Burundi. Mugabo ugiyeyo nibaza ko batakwankira kuhaba. Oya, ntibashobora kukwemerera kuko si wanyu. Okay. Abdul, umaze kuririmba Amatati y'Amatongo, wararimbye indirimbo nyinshi, nabonye uranyica, Paradizo, n'izindi zitandukanye. Wowe kuri wewe nk'umuntu amaze iyo myaka yose aririmba, wakiriwe gute muri societe? Ubibayemo gute? Ese biragufitiye akamaro canke ubikora nk'umwuga canke ubikora gusa kugira ngo uririmbe gusa kubera bikuryohe? Navuga yuko umuziki ndawukunda, na cyane kubera yuko nkunda kuba mfise message nkayigira igashika ku bantu, numva yuko yoshikira. Ariko umuziki ntiwo umwuga wanje kubera yuko byo kugora kugira umuziki ugutunge mu Burundi. Haracari ibintu byinshi cyane. Nico cifuzo mugabo ntibirakunda yuko mu Burundi umuziki jewe wombeshaho kaba umwuga wanje, kuko n'abawukora ni bakeyi cyane umuziki ushobora kubeshaho nyene bakabaho mu buzima nyene ubona yuko bumeze neza. Okay. Nk'umwuga wundi none ukora en parallèle y'uwo ushobora kuba ugutunze n'umuryango wawe n'uyu? Ndi umukwaferi. Umukwaferi? Yogosha kumwa abagabo, abagore, abagabo n'abafasoni mugabo bashaka imishatsi naturelle nyene. Ukorera amajahe? Nkorera ahantu hahora pafe kera, abantu bazi Le Cristal. Umuryango umwe ni Le Cristal, uwundi ni salon, niyo salon nkoreramo. Ufise imyuga ibiri,
oya si ibiri gusa mfise myinshi cyane iyo mbwiye ni ibiri mugabo urumva ni ikintu kuba umukwaferi antwa kiraguhuza n'abaririmbyi mbega haba hariho abaririmbyi bagenzi aho mwaba muhura baza kwimosha mwaba mufitaniye b'abakiriya bawe permanent canke b'abakiriya gusa do passage baba umaze kwakira yego abaririmbyi ndamaze kwakira benshi ndamaze kumwa benshi angaha mu Burundi hanze y'u Burundi baba baje ngaha ego ndamaze ngaha mu Burundi ndamaze kumwa Kidumu Fizo Bifese ndamaze kumwa mu bwanwa ntakunda kwimwisha umushatsi ba Mukombozi Double J Kiriku abo bose uramaze kuwakira none iyo wakiriye nta contact muhana ntimubandanya muza muravugana ndetse tukabasanga nko muhira bashaka ko ari ibintu byo gutezanya imbere canke mufitanye imigenderanire nyabaki nawe oya mboje imigenderanire ibari urumva baba basanze ku kazi kandi baba barishe amahera ndabakorera icyo baje kugira ni ukuvuga igihe nabakeneye nanjye nzobifatira umwanya ngende kubaraba mbega hajya muri ijya myuga yanyu naho harakenerwa nk'akantu hejuru yo iyo umuntu wamukoreye nka serivisi nziza hari icyo gufara hariya ndamenyere nko mu mabar canke mu kibavuga nka pouvoir canke iwanyu naho birabaho birabaho nk'umuntu mwari nk'umuntu w'umustar acatanga nk'amahera ngahe biravana hariho uguha hariho n'utaguha turetse kuba ari umusitari kuba umusitari ntibimuha kuba afise amahera menshi icyo ni kimwe hari n'igihe no kuza kwimesha ngaho ataba ari uburyo bwinshi ahubwo gusa ari ukugira ngo gusa nyine yiyubahe iki urumva rero wowe icyo ukora gusa uramukorera ibintu byiza utamukoreye ibintu byiza ntimusubira kuvugana hama afise akaguha adafise kandi nta ngorane kuko aba yakoze igikenewe kwanza donc aba yateje imbere aho hantu aba yaje aba yagishe donc il est pas obligé yo gutanga amapropoire ntawe none mureka gukorera neza kubera adatanga propoire nk'ubu nyakaza yamba ari sinzi ko baca bavyita propoire nyene sinzi ngene baca bavyita ugasanga nk'umuntu muri ko muramukorera ama service yasavye neza kubera ataca aza gutanga après ibyo bintu ntushobora kubikora kuko ikiba cakuzanye ni ajya amahera ariha kwanza hajya yo kumukorera ibyo bintu pouvoir nayo ni ibintu biva ku mutima si ibintu ushobora kumuhadikiriza ngo akore nibaza yuko twavuze mu majambo make uri bakumenye n'umuririmbyi asanzwe ari n'umukaferi kandi arubatse muri ibyo byose niho nakuye suje ko twashaka kuganira ko no munsi mbega umuririmbyi umuntu w'umustar umuntu amenyekana arashaka kugira umugore umwe vuga wewe kubera urumva ntari umukobwa sino hava mbaza ngo mu bakobwa canke iki urashaka kugira umugore umwe ego birashoboka ko ugira urumva witwa Abdul mu mizuri mugamenge wanyu biremewe yuko mugira abagore benshi simfatira ku idini cyane ahubwo jewe mfatira ku kuntu gusa tu umugabo aremwe umugabo yaba ari umugabo w'umumizirima yaba ari n'umugabo atari umumizirima hatabayeho kwihangana guhambaye nta mugabo n'umwe yotoshwa n'umugore umwe kubera niko umugabo aremwe none niba ibyo urondera ku mufasoni umufise mu nzu woshobora kubironka kubera kutotoshwa n'uwumwe kumuronka aba ari ngaho mu nzu uguma ushaka kuja kuronderayo kubera uja kurondera hanze kubera ni ukuvuga ngo turabaho ukagira umugore umwe ukabana nawe ariko atari ukuvuga ngo ntushobora kwifuza abandi urabipfuza kandi ibyo ntuzubirabe ku bamizirima ntuzubirabe kuri pasiteri ntuzubirabe kuri shehe canke padiri naho yoba yarihebeye Imana avuga ati ibi bintu jewe sinzobikora ntibisigura yuko umubiri wiwe udakomeye
arifuza hama akagira ukwihangana ariko no kwihangana guhambaye cyane cyane kuri twebwe abagabo. none abagore bo ntibifuza kubera ko ari cyane cyane kuri mwebwe abagabo? navuga yuko kwifuza kw'abagore nuko abagabo kubiri bijanye na sexe canke abagore ntabwo bingana. Ibiharuro byo bitandukaniye nka byo ari nk'ibiharuro bingana? Jewe kuvyonzi sindi umuhinga wabyo cyane ariko nagiye numviriza ibiganiro ndumviriza nkasoma bavuga yuko kwifuza k'umugabo gukora sex no kwifuza k'umugore umugabo yikuba inshuro nka 200 gusumba umugore. No kuvuga nko ku munsi abari nka kangahe? No kubwira yuko nk'umugabo ku munsi arashobora kwipfuza ariko ntabikore, kuvuga kubikora kubyifuza nk'inshuro 5 ku munsi. Umupasoni naho umugore birashobora gushika kwifuza gukora icyo kintu atamuntu bimusabye canke yamugoye biki birashobora kumushikira nka 3 mu ndwi canke ku bagore birashobora no gushika rimwe mu mezi 6 canke rimwe mu kwezi canke 2 mu kwezi. Urumva bigiye bitandukanye. N'abagabo arashobora nko kubyifuza nka 5 ku munsi canke uwimererewe nabi yifitiye stress nyinshi nka 3 canke 2. Ariko umuntu ari normal akomeye ameze neza rero muri ako 5 arumva afise umupasoni umwe ako 5 ntiko shobora ko umva aragirira iki ihangana ntashobora kubikora misi buruko bije canke buruko ubyifuje ntabwo ariko wobikora urihangana ariko uko kwihangana nawe urumva yuko bikomeye ni ibintu bihambaye cyane. None iyo nk'umuntu amenyekana canke umuntu w'umustar umuntu azwi n'abantu benshi urabona mu bamukundwa n'abakobwa canke mu bigirane muvyitwaramo gute kugira ngo mushobore kubera fidèle umufasoni wanyu mu gihe deje urumva umubiri wanyu uko wumva urumva uremwe gutandukanye n'abakobwa kandi uba uri expose kubera uyo arakucako ujya akagucako hari abakurondera hari abakutelefona hariho uburi umuntu ari on PCL ucuvyitwaramo gute? Ubundi nagira ndakubwire yuko burya Imana ntishobora kuguha ikintu ntishobora kwikoreza umuzigo udashobora kwikorera. Hamwe no kuba abagabo ari uko baremwe ariko Imana yarabahaye umutima wo kwihangana barashiramwe imbaraga bakihangana. Hariho abatabishobora kandi abatabishoboye ntushobora kubatwenga kubera kuko nawe ejo byo gushikira urabyumva. Urumva rero urihangana uti rero umuntu naho yoca nk'umugore wiwe naho yogira ni sawa umugore acavuga ati nta kundi urumva reka nihangane niko mwari Imana izi ibyo yaduhaye hanyuma irangije ituremera n'abagore kandi barema mu buryo bushobora kutworohereza kugira kumara izo ngorane zacu. Urabyumva rero umusani afise umugore nicyo kimwe n'abandi bagabo nk'uko yoba ari umufundi nk'uko yoba ari umubatsi umubaji umugabo mudandaza icyo bikora gusa bajya abantu kubera abafise abantu benshi kubamenyekana aronka abantu benshi bamwandikira ariko none abo bantu benshi bamwandikira bibaza yuko ariko yobonana nabo bose ntibikunda n'uwo mwanya ntawororonka n'akazi ntako wokora. Mugabo urumva acasanga nawe atwagwa na benshi ejo ugasanga yitwara nabi ugasanga nk'uno munsi wo bari kumwe ejo ari kumwe n'undi ubiki n'ibiki ugasanga bariko none urugo rwawe kugira ngo ugume ufise urugo rwiza kandi uri fidèle ku mugore wawe bakoresha ubuhe buhinga ukoresha nk'abo bigenza gute? Ikintu kimwe womenya mu bintu bikenewe cyane mu rugo no kubanza kwanza kumenyana
iyo kumenya umuntu ukamenya intege ziwe nkeyi, iremwa ni ukuvuga uko aremwe. Apana kumenya, hariho umuntu ashaka kumenya ibi twebwe muri fiançailles uja kumenya umuntu ibintu akunda kurya, ibyo akunda kunywa, hajya ntuburamumenya kuko ibyo byose ni ibintu bishobora guhinduka. Menya ku muntu ikintu kidahinduka, uko Imana yamuremye. Basi reka ndaguhe nk'akarorero, nk'ubu ku mukobwa, sibyo? Uhora wumva abantu b'abahungu bakubwira yuko wanga abakobwa ngo bubu ngo bakunda amahera, ngo aguma gusaba ibintu. Urisini nibyo, abakobwa bakunda amahera. Ndabizi ni wowe ubimbwira kuko babivuga n'abahungu. Burya rero abahungu babivuga ntabyo baba bazi. Burya abakobwa ntibakunda amahera. Bakunde tubwire shawo. Abakobwa ntibakunda amahera, ahubwo muri kamere k'umukobwa uko yaremwe, nimba wewe uri umugabo wiwe cyangwa uri umukunzi wiwe, gutora ukamuha ni itegeko. Ategerezwa kugusaba n'ibintu byikora kubera yuko ari igisambo cyangwa ashaka kukwiba, aragusaba, ni ngombwa, ibyo birikora. Ategerezwa kugusaba, ni ngombwa. Atayasabye nawe. None ndakwereka, urabona hariho n'abantu uza wumva ngo umugore ngo naho buri kwa muganga ngo umanitse akaguru ngo uza wumva akubwiye ngo none sheri ngo duhava turara inzara. Abibwire nde? Arabikubwira naho utobikora, ariko aba yabikubwiye kuko aba yiyumvira ati naho umugabo bimeze uko, hari igihe hoba hariho n'umuntu yoba yamurenganya akamuhana 5 agire ukuntu. Kandi we wavuga ati urumva umugabo wanje ategerezwa gusatisfaiza mes besoins, genre ategerezwa kunyuzuriza ibyo nifuza. Ni ukuvuga ni wafata ukuntu abakobwa baremwe, ukaraba n'ukuntu abagabo baremwe, uzomenya yuko abagabo twaremwe kugira ngo duhe abagore. Nukuvuga iki? Jewe raba ingufu z'umugabo, uzitegereze neza, uraba amaboko y'umugabo. Hari umugabo urabona afise imitsi ireze y'ingufu nk'iy'abagore. Imitsi ireze no kuvuga ni nk'iyi. Nukuvuga ni waraba umubiri wiwawe, ubona umeze nk'abajya abahungu mungana muri ntuze generation ya. Nibaza ko nanje yaba nyene niba ngibyuma cangira ntengera na jema badogonye. Ariko urabona yuko bitameze cyo kimwe. Rero nuko bimeze, nukuvuga umukobwa akurana umubiri woroshe udakomeye nk'uw'abagabo kuko sumurondezi, ararindira bakamuha akakira. Nuko ubuzima bwabaye nabi. Nayo bundi baba bicara, tuba twicara muhira tugatekereza, bakabazanira. Urabyumva? Tutari bimuga. Ya, kicara ngaho nyine akaca. Nibyo nti muri bimuga kandi sikuvuga yuko mudakora. Urabyumva? Hariho ubuzi umugore yaragenewe nuko isi yabaye mbi. Urabyumva? None burya ntibwaruhishaho. Wirigura kuvyara deja biraruhisha, kurera abana, kubategurira ibyo bifuza, ibyo umugabo yifuza. Nakazi kadahera mu bisanzwe ko muhira nikigera gahera, kazi ko mwena nikigera gahera. Ni kenshi cyane. Ariko nubu hariho abagore bagakora kandi bagasubira bagakora n'ubundi buzi, sibyo? Cyo gituma bitwa ba maboko igihumbereka. Ariko ku by'ukuri urumva iyo abari bikunda abamama ugereranije n'akazi bafise ku kintu cerekeranye n'abana, abakobwa cyangwa iki, uko Imana yari yabaremye twebwe dukore tubahe. Kuko umugore ajejwe kwakira ibyo. Hari umugabo urabona afise inda none. Inda? Imbanyi. Imbanyi, ya. No? Kubera iki abagore aribo bazakira? Ko ariko Imana yabigize nuko dutegerezwa kubyara, turabaha. Erega sukubahinda gusa tubaha byose. Urabyumva?
sukugutera imbanye gusa abo bagabo rero bagoma bavuga ngo abagore ngo bagize n'abagabo ico rero ni ikintu udashobora guhindura ku mugore urabyumva ico ni kimwe ndakubwiye udashobora guhindura ku mugore hari ikintu udashobora guhindura ku muhungu arumva wewe wa mukobwa naho canke umugore naho wowe ukorera 5 million ku kwezi umugabo wawe akorera 200,000 ku kwezi lazima udugumanuke utegerezwa kumwubaha yego urabyumva ntushobora kuduga ngo uje hejuru ngo nukubera yuko nguhembwa mu mushahara munini nya kumusumbya iyo utamwubashe rurasambuka urabyumva iyo ni kameremere k'umugabo niko ameze bitigera bihinduka canke ngo bihindugwe nibihe runaka arimo mugabo hari abagabo baca babifatira ko ugasanga nk'ubu unye naho kubera gusa umusumbya amahera ashiye yiyumvira ngo uramusuzugura naho ugira agakosa gato agasanga afite complex urumva bikagutera complex kuko urumva utangura kuvuga nk'ubu bishitse mu gashwana nk'ujya muhora mushwana niba mwahora mushwana mufise kana mudahurije ko agusumbya umushahara urumva iyo complex ntayihari mugabo kubera umusumbya umushahara uwo munsi mugaca mushwana aca kubwira ati sasa rero kubera usumbya amahera ubugera utangura umvugere uransuzugura ariko ni ubuzima bugira nabi burya umugore ntaba akwiye gusumbya amahera umugabo ariko mara yanje ndagusigurira impamvu kubera yuko umugabo niwe aba akwiye kubazwa byose muhira ubwo rero kugira ngo umugore agusumbye amahera kandi ari we utegerezwa kubazwa byose ubugize ingorane urabyumva kuko deja 50% by'umushahara wawe canke amafaranga yose utunze yose nayo umugore ama 50% asigaye murayasangiye iki sindavyumva 50% y'amahera yose ufise wowe umugabo yose nayo 50% nayo umugore nayo umugore no kuvuga niba uhembwa 300,000 sa 50,000 urabanza ugaha umugabo wawe umugore wawe hamane sa 50,000 qui reste asigaye nayo muca muyasangira nabyumvise none wumva umugore akwiye kugusumbya amahera umugore wumva akwiye kugusumbya amahera akwiye gusumbya amahera umugabo none akusumbije amahera niba uhembwa 300,000 nawe akaba ahembwa 500,000 ayo 500 nayajya kuko hari igihe mbona bavuga ngo les 500 hari abemeza yuko bavuga bati nkayo 500,000 abaraye umugore ayakoresha cashaka ni argent de poche hanyuma mugabo bagaruka kujya mu mushahara wawe nivyo wowe rero uri d'accord nabo ba bo jewe uko ndavyemera nemera yuko umugore wanje naho yo bahembwa umuriyoni canke miliyoni 2 hama agahembwa jewe nanje nkahembwa 500,000 yemerewe kunyakarasyo niko ndavyemera akagusaba nayo kurya yego akagusaba icyo ashaka cyose akagigusaba akakinsaba mu gihe abona yuko nza gushobora kubikora kumfasha ni ku bushake bwiwe urabyumva kumfasha ni ku bushake bwiwe ariko no mugira ari nk'umuntu ngira inama no mugira inama yo kumfasha kubera yuko ubuzima tubamwo buraremereza ariko tugiye muri natirere y'ikiremwa muntu uko cyaremwe ntegerezwa kumuha urabyumva ibyo rero ni ibintu bidahinduka cyangwa urumva hariho ibintu umuntu adahinduka ko urumva yaba umugabo yaba umugore hariho ibintu adahinduka ko uretse nk'ibyo by'amafaranga iki ibyo wonye birashobora guhinduka ugafasha umugabo wawe kubera yuko mwese mukeneye iterambere urugo n'abana y'urugo iki none nk'iyo rero bishitse donc ugasanga hari habo bidashobora kwihanganira ko kwihangana nko wari uri kurabivuga wowe nk'umuntu yubatse urumva nk'umugore nk'umufasoni ubona yari akwiye guca vyitwaramo gute canke umugabo nawe uwo mugabo amenyekana ari celebre nawe ubona yo vyitwaramo gute kugira ngo urugo rwiwe niruhave rusambuka kubera abandi bakobwa nk'abajya ukagenda ugakora clip video abakobwa bakabwira ivyo bashaka kuri we mugabo ukamenya uti burya hanye ndafise limite ndafise umufasoni muhira ndafise n'abana kandi nzoba
ibibazo biraba ubaha akarorero keza. mbo hariho akantu nariko ndiyumvira kuri bijya twanza twariko turavuga bijanye n'abagore kugira ubushobozi gusumba abagabo. Burya wewe naho wosumbya umugabo wawe ubushobozi. Impamvu ubona abagabo benshi bagira ama complexe ni ukubera yuko iyo umugore agusumbye ubushobozi akora akazi kiwiwe agakora n'akiwawe. Sibyo? Ariko iyo uri umugore azi ubwenge ntumwemerera gukora akazi kiwiwe ngo kiwiwe ngo ukore n'akiwawe. No kuvuga ubushatse no kuvuga iki? Nk'ubu dufate turubatse jewe na wewe. Sibyo? Dufise abana ariko urabizi neza ko jewe uyu munsi ndafise akazi cyane nta kazi mfise amafaranga ndiko nta mafaranga ndiko ndinjiza. Sibyo? Wewe ni wewe uri kurinjiza. Ariko abana umwana arakeneye minerval. Utoye amafaranga ugaha umwana ati genda urihe minerval. Ni bibi? Ya nta kibe na kimwe kiri muri so wavyaye. Ni wowe wavyaye wewe umugore. None ariko ni bibi. Ni bibi gute? Nukuvuga iki? Si bibi wewe kumuha minerval ariko kubera yuko iyo minerval utanze bujya zari inshingano zanje. Wewe mugabo. Jewe mugabo. None ko atakaza ufise. Ni buri uri umugore azubwenge ashaka gufasha umugabo wiwe no kumenyesha umwana wiwe ico umugabo ajejwe mu muryango. Wategerezwa kumpa ayo mahera akaba ari jewe ndayaha umwana. Okay. Ukamubwira uti ni papa wawe kugira abone ko ari papa. Cyanye basi wamuha. Ukamubwira ati papa wawe hariho amahera ari hajya papa wawe yasizeho ya minerval genduri. Okay. Ugashiramo ko ari papa wawe. Papa wawe yaguhaye. Hanyuma nk'abagabo batacu banezwe naho yamara bya bindi nyene yibereye havuga ati umugore arabikora canke aragira navyo aca bigenda gute? Uca wa muri kurabwira umwana ukamwereka abona ko se yamara ingaho muhira ryamya hatake na kimwe karagira. Ushaka gufasha umwana wawe. Ibi bintu sindabikubwira ngo no kugira ngo abagabo ngo babeho ukuntu canke iki. Ariko ushaka gufasha umwana wawe. Wo mumenyesha basakamaro kumugabo muhira kugira ngo umutegurire kuzoba umugabo mwiza muri kazoza canke kuba umugore mwiza muri kazoza. Ndagwa nk'akarorero nk'ubu umugabo ntashoboye gusuma. Urabyumva? Ariko mufise umwana w'umuhungu. Iyo abona papa dasuma mama ari wabandanya asuma bibaza ko uwo mwana azosumira urugo rwiwe. Kubera ntago yosumira yabibonye hehe none. Erega role model wawe wa mbere mu buzima bwo kubaka ni mama wawe. Role model wanje wa mbere mu buzima bwo kubaka ni papa. Nukuvuga ngo ibyiza ntaronse kuri papa bisaba basi ntume ngira uwundi mugabo nubaha ndabibona ko mugabo biragoye. Nukuvuga rero byasaba ngo abana twebwe dukora ibishoboka byose tubereke akarorero keza. Kuko kandi ibyonye si kubagabo gusa batagize nte. Hariho n'abagore batazi yuko binakenewe. urashobora gusanga nk'umugabo wawe agatora nk'umushahara wiwiwe yahembwa turuwasa canke sengsa mukavugana ati sheri okay abana bakeneye ibirato. Okay yaguhaye amahera ya rasyo bakubwira ati naya mahera agenda ugurira abana ibirato ukagenda ukagurira abana ibirato washika muhira ukabaha abana ibirato bararyoherwa sibyo. Hama papa yashika bagaca bakubwira ati papa mama yatuguriye ibirato. Seto sibyi ni byiza ibyo urumva byari bikwiye je ko niyumvira nka bibisanzwe je numva umenga umwana yarakwiye kubona ko umuntu umwe ari wazaramuha ikintu niba ari papa aratanga niba ari mama aratanga defo aramuha na mama aramuha na papa aramuha apana yuko niba uno musi niba wowe wari ufise amahera akaba ari ukunda kumugurira ivyo bintu apana ko aguma abona umenga ni papa wenyine amuha kuko urumva umenga
umenga mama wiwe aramwanka kuko umwana ntatahura ko umuvyeyi abura amahera sivyo none. reka rero ndakubwira ikintu kimwe. Abana n'aba mama wabo ku mezi 9 baba barabonkeje urukundo rusanzwe ruhari. Icyo umugore aba akwiye gukora ni ugushira hagati urukundo hagati y'umwana na papa wiwe. Ni ukuvuga wewe umugore ukaba ikiraro gihuza umwana na papa wiwe, apana yuko umwana aba ikiraro kibahuza, kubera n'aba ex baba bahuzwa n'umwana, sibyo? Wowe rero woba ikiraro gihuza umwana na wowe mu mama ukwiye kuba ikiraro gihuza umwana na se. Ni ukuvuga ubikora gute? Kumenyesha umwana akamaro ka papa wiwe muhira, akamwishimira, kuko abagabo icyo bakoze nubwo aba ari ngombwa, ni ngombwa, ni itegeko gusumira jewe, gusumira umuryango wanje, kuwugurira impuzu, kugira ante, kwigisha abana, ni inshingano zanje, ni ngombwa. Ariko burya abagabo baba bakeneye kubishimirwa, bararyoherwa iyo bashimiwe icyo bakoze. Jean kabibutsa ukavuga uti mwakoze, none niba wabimubwiye wakoze kugira ukunuko, urabyumva? Cyane ukabwira abana mwaba mama papa yabaguriye iki niki, genda mumubwira merci. Ariko je nibaza ko umuvyeyi wari wese byabibwira umwana wiwe. No, hari abantu batabi. None bigenda gute ngo uyu munsi tube dufise abana b'abahungu cyane amenya akamaro ka papa wiwe aruko papa wiwe apfuye? Bibaza ko biba byagenze gute? Hari ababyeyi ibyo bintu batabyitaho. Okay, ivyo wonye mugabo navyo yego ndavyumva n'amakosa ku badamu. Umudamu yoba atabwira umwana wiwe ati ikintu cavuye kwa papa wawe, cyangwa ngo ugerageze umwereke kuko nyene wari kurabivuga, umwereke urukundo papa we, ugerageze kumuvugira kuko urumva umudamu ni wabakume cyane n'umwana. Muga namwe abagabo kuki mutogerageza ngo mwiyegereza abana, kandi nawe ico kintu ngo mucesha mbwira igituma umugabo atokwegerageza ngo yegere umwana wiwe, amenye ingene amuvugisha, amenye ivyo akunda, amenye ivyo yanka, defo mukoresha ama devoir, defo niba bibaho, niba umujana gutembera mukine mugira iki, kubera ivyo bintu bitokunda. Kandi ntumbwire ngo nukubera ngo mubura umwanya, ego turabitse umwanya mubura, mugabo muragerageza mukaronderera umwanya namwe abana banyu, kuko ni ikintu mwakuye mu nda, kubera kimutobigerageza. Burya rero hariho ikintu umuntu aba adashoboye, kandi bikaba bidakwiye yuko ukimukubitisha. Abagabo benshi ako kantu karabagora cyane. Ni ukuvuga ngo si byiza, ariko hari igihe ushobora gusanga bataremwe mu bishobisho nk'ibyo mwebwe mufitiye abana. Urabyumva? Ico ndagitaho. Noneho ugasanga muba mwokabaye abadamu bokabaye bakwiye gufasha abapapa kwiyegereza abana. Burya iyo none urazi dufate impamvu ndiko ndakubwira uko mu bintu umugore ajejwe n'ibyo bintu birimo, kuko umugore nimba bavuze ngo umugabo ni umutwe w'urugo, sibyo? Umugore none ni iki? N'urubavu cyanye n'ukugura. Ako kandi bahora bagashika nako. Ako bahora bagashirako nako se. Umugore n'umurezi w'urugo, ajejwe education mu rugo rwose. Uvyanka uvyemera. Nimba jewe ndi umutwe w'urugo, ndi umutwe w'umugore wanje n'abana banje, n'uwo mu rugo rugo, naho yo bari mama, naho yo bari papa, ari urugo rw'iwanje ndi umutwe wiwe. Urabyumva? Ariko nibyashika mu kumurezi, nimba umugore wanje ari umurezi w'urugo rw'iwanje, n'umurezi wabo bose bari mu rugo rugo na jewe ndimo, ajejwe indero. Arabedika mwese. Niko bimeze. Abashira ku murongo akabagira ati iki kintu. Nukuvuga rero uwo muntu n'umuntu akomeye ajejwe kuduha intuzenye, intumbero nziza y'ingene tubaho. Urabyumva? Nukubera gusa abantu buri muntu aca yumva umengo nawe yoba umutwe, kandi usize ipeti rinini cyane kandi rikomeye ry'akazi gakomeye, kuko kurera n'akazi gakomeye, indera umumama agejwe mu rugo n'akazi gakomeye. Urabyumva? Rero niyo mpamvu ndakubwira nti ibi bintu abamama bari bakwiye kubishira
mu ntuzenye mu mitwe bakabikora, kubera yuko iyo ubikoze neza bibyara ikintu cyiza, nibyo bibyara babahungu bubaka ingo nziza, babakobwa bubaka ingo nziza, niho bita mu mizi. Okay. Mu mizi. None nanje nakubajije je ndavyumva kose byo wari kuravuga. Mugabo naho ku ruhara rw'abagabo. Eske nabo abagabo nta kuntu bari bakwiye kugerageza nabo bakaza bariyegereza abana, kuko urumva umwana ego umwana arazi yuko papa wamubwiye, papa niwe yaguhaye amafaranga, niwe yaguhaye kuri ishuri, papa aranashobora no kumva uri kurasaba papa wiwe ati papa dans chérie urashaka kumpa ikiniki, umwana akeneye ikiniki twari gutembera. Mugabo mu gihe umwana atazobona urukundo rwase, umwana atazokwicarana nase, umwana atazokwicara ngo papa baganire amuganirize, eske urwo rukundo k'umwana akunda umukunze, umwana aho umwanya agira uzobimuha gute? Kwereka abagabo namwe mutogerageza. Burya rero abagabo barabikora gute ku bushobozi bwabo, sibyo? Ariko ntibashobora kubikora bingana nk'iby'abagore naho wogwana. Yego ndavyumva. Urabyumva? Barabikora rero ku bushobozi bwabo. Barabikora abagabo basinda bibazwa n'ukuri. Utavyirengagije Abdul, urabitwara abagabo basinda bibazwa, agenda atereye amahera ngaho ya ration akazomana na 2 jours 3 jours atabonye umwana wiwe, akumva ngo umwana yaragwaye, ntamenye n'ingene byanagenze, ntanabaze n'amanota y'ishuri y'umwana, genre akamari muri ivyo nyene gusa. Ico gihe ariko utegerezwa kubanza kumenya yuko indero yaho twakuriye, sibyo? Indero yaho twakuriye nayo iraduha ukuntu tubaho mu ngo n'imiryango yacu. Ariko kandi niyo education umuntu ashobora kuba atayitanze neza, ujya yijejwe ikaba itagenze neza, nayo iratuma byinshi bipfa. None no nakubwiye iyo ubaye ikiraro gihuza umugabo wawe n'abana biwe, ibyo byose ntusubira kubibaza kuko birikora. birikora mugabo urumva iyo wedutse umwana iyo uri kurigisha n'abavyeyi iyo bariko barigisha si umwana wenyene ndavyumva kandi incuro ijana mugabo no mwishuri ashobora kwigisha umwana ntamenye pa kubera ata uri umwigisha mubi mugabo ntushobora kwihangana nane ubwo mumbwire yuko aba bana banka bakabibinani izi ngo zanka ibi bintu byose biriko biragirane no kuvuga ko bafise abavyeyi batabareze eswe nta ndero nziza baba baratanze eswe baba mama bakera canke abariko kubo unye hari ingo zanka cyangwa ugasanga nk'umwana nuwo mwibaraba jo nyene n'umuntu yamara imborerwa yamuri karagira n'umwana waramuhanuye waranamusengeye waragerageje waramuhaye indero yose ishoboka ntibikosa cy'umuvyeyi n'ukuri naho bavuga ngo ivyo bica binyibutsa umwana mwiza ngo bitukwa nyina ariko ngo iyo ari umwana mwiza umwana mubi bitukwa nyina iyo ari umwana mubi mwiza abwirwa yitirirwa se uravyumva ico biba bashaka kuvuga ujya mwana w'intore ngo nuwo kwanaka genre vyitirirwa se mugabo kubera yabaye gito vyitirirwa nyine est-ce que ivyo bintu tu trouves ça normal oya mbo ndega ndakubwire ufite umwana agira indero nziza iyo arezwe n'abavyeyi bose uravyumva voilà iyo arezwe n'abavyeyi bose no kuvuga jewe ndumugabo ndafise ibyo noha umwana wanje biri muri jewe imana yandemanye nawe umumama urafise ibyo woha umwana no kuvuga umwe muri twebwe yibagiwe inshingano ziwe hariho bimwe umwana ataronka uko byogenda kose ni nawewe igihe uzobaho ni wabaho uri babandi namba abafiyemere sibyo umenye yuko hariho education yawe imwe umwana wawe atazoronka kandi kuba womurera neza ukanamuha ibikenewe byose ntibisigura yuko icyo kintu ataronse kitazomugira ku ingaruka none nta bana baba bana beza kandi baretswe n'abavyeyi akaregwa n'umuvyeyi umwe akaregwa na mama wiwe canke ndetse na papa wiwe mugabo akagira urugo rwiza akaba umwana atonze ku murongo ari normal umviriza ndakubwire ibyo tugiye kubiharirako hariho abantu benshi byokomeretsa mu mitima canke bo kwiyumvira yuko turiko turabesha
ariko nagira ndakubwiza ukuri je nemera yuko jewe ubwanje sinihagije kugira ngo mpe education nziza umwana wanje n'umugore wanje ntiyihagije kugira he education nziza umwana wiwe ivyo byo biri normale ahubwo ndamutse ntahari jewe umugore wanje no muhimpano yo kugira uwundi mugabo kugira abana banje baronke education ivuye ku mugabo bisigura yuko bishitse ukaba utakihari canke ukamuta umugore wawe yarakwiye kuca yihomaria kugira ngo agire indero ego nuko isi yabaye mbi ariko nuko bikwiye kugenda burya nta mugabo gore akwiye kubaho adafise umugabo kandi afise abana hariho ivyo bataronka Abdul ibintu jeni yazaga urumva rero hama tugiye kuri ibyo byo kuba undi umuririmbyi uko wo kwitwara witwara uko abandi bagabo bose bitwara burya hariho ibintu abantu bashize mu bantu hari igihe abantu bafata ikintu bakakigira nk'icaha noneho abandi nabo bakaja mu ntuzenye yo kugisabira ikigongwe kandi batagikoze kuba uri umuririmbyi ntibigushiramwo inyama yo gukunda abagore gusumbya abandi bagabo niba waba ukunda abagore uri umuririmbyi ni nkuko n'abandi bagabo babakunda kuko nta mugabo n'umwe abaho yanka abagore barabihanganira gusa sibyo urumva ntihazogire nama ndabyumva n'abaririmbyi hariho n'umuririmbyi yigeze kubyiyagiriza ngo nta muririmbyi akunda umukobwa umwe birashoboka urabyumva birashoboka urashobora gukunda umuntu umwe bikagenda neza kandi ukirinda nk'uko abandi bagabo bose birinda urabyumva ntuzohave wanka umuririmbyi wibaza ngo ntibyovamo biravamo neza cyane hamudashobora kuvyihanganira niba uri umugore kuko abagore bafite ukwihangana gutandukanye hari abo vyihanganira n'utobishobora kuvyihanganira urumva nk'uwo twakoranye ikiganiro mu ndwi iheze muri tutafanyaje nk'iyi hari uwavuze ati je ntabyo ntushobora je no kugwana twogwana jewe ntabyo ntushobora kubaho k'umugabo wanje nk'ubu nomusangana n'uwundi mukobwa canke nuna yogira genre ari jalouse gose umukobwa yavuze ko afuha cyane gose nk'ubu utashoboye kuvyihanganira nawe wumva uwo muhanurira kuja kugendana n'umuntu amenyekana kugendana n'umuntu amenyekana canke kubana n'umuntu amenyekana bisaba kwihangana urabyumva ariko ntibisaba novyita gute kuko ntibisigura yuko umuntu amenyekana ari mubi ajana n'ibigiye byose ariko abafise abantu benshi bamurondera muri uko kumurondera ushobora kwiyumvira yuko uko bamurondeye niko bajana kumbe atari byo ariko iyo ushoboye kwihangana ukamenya yuko none bamurondeye ugira baca bajana ukabishira mu mutima yuko batajana nuko nyene niko bigenda twebwe jewe ndubatse maze imyaka 15 nubatse muri iyo myaka 15 maze imyaka 10 ndi umuririmbyi mfise umugore n'uramuvanga nibanga giwanje hariho n'abantu atarabaririmbyi hariho abayede bamaze kuvanga abagore babo hariho n'umufundi amaze kuvanga umugore wiwe nimba nubikora nyene nk'umugabo sindabikora nk'umuririmbyi oya ndabikora nk'umugabo nibaza yuko nijo twayirose tuzogaruka kubandanya ikiyago sivyo n'ubwabyo urabona ko hari ibintu byinshi tutaba duhejeje tuba tugize umwe wese muri twe mwese mwatwumvirije arafise ingene yumva ivyo twaganiriye na Abdul tubasabe muzosige ko commentaire batubwire ingene namwe mwaba mubyumva si muri d'accord n'ivyo ntuzenya Abdul yavuze canke mutari d'accord n'abafasoni murahawe ikaze kugira ngo muze muvuge namwe ko mubyumva ndagushimire cyane Abdul najewe ndabashimiye gose karibu kandi ikindi gihe muri BI murakoze cyane nimwaduhamagara no kuri tuzoza turiruka merci beaucoup Kamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ntimwibagire kugira subscribe kugira share kugira ama commentaire no kugenda kuri chaîne ya Abdul Uwimana mukaraba ibikorwa byiwe kandi mugire na subscribe kugira ngo niyagira ibyo ashirako kandi
ashobore mushobore kubibona imbere. Yego. Sawa rero, bye. Murakoze cyane. Yego.